Mbega ndakubaze, bihora bishika ukabona hari abantu bakora ibintu bibayabaye ariko ukabona iterambere ryabo ryirutse ku muvuduko wo hejuru, ariko we nawe waraba ukabona urakora cane n'imbaraga ariko ukabona style iterambere ryawe ntirivaho riri, ukaguma muri rwa ruziga, ukaguma hahandi nyene ukibaza uti mbega aba bantu ibi bintu baba bakora baba babikora gute? Bikashika ugatangira kwiyumvira yuko abo bantu bobo ari amahirwe boba bafise, ahandi naho ugatangira kwiyumvira yuko abo bantu baba bava mu miryango yamaze gukira, ariko ukavyumvira bikagucanga. Ariko ukuri nuko hari ibintu abantu bakize bakora buri munsi, ariko ugasanga ibyo bintu bakora wewe ntushobora kubimenya, ugasanga wewe uhora utabikora, ukibaza yuko ari ibintu bisanzwe, ariko ugasanga ibyo bintu nivyo bituma abo bantu bava ku ntambwe bari bariko ikabashikana ku yindi. Kandi ibyo bintu bakora mu gihe ibyo bintu uzoba utabizi nuko uzoshobora gukora cane imyaka myinshi, ariko ukazosanga uraronka amafaranga, ariko amafaranga yawe ntagire ikintu na kimwe yoshobora guhindura ku buzima bwawe. Ariko mu gihe ibi bintu iyo ubimenye kare nuko ubuzima bwawe bushobora guhinduka, ukabona amafaranga araje yiruka ku buryo nawewe bigushimisha. Rero ibyo bintu namba biba bigushikira, iki kiganiro nicawe kuko muri iki kiganiro ndaza kukwereka ibintu bitandatu bikomeye cane, ibintu wokora bigatuma uronka ubukire byihuse cane. Kandi ndakubwiza ukuri, iki kintu ca nyuma muri ibi bintu bitandatu nico kiriko gituma ubuzima bw'abantu benshi buriko burahinduka. Rero ico usabwe ni ukuvyumviriza kuva ku kintu ca mbere gushika ku ca nyuma, kuko ushobora gusanga ibi bintu vyo kugirira ikintu vyo kumarira mu buzima bwawe. Reka rero tugende ku kintu ca mbere ushobora gukora iterambere ryawe rikaza ryiruka ku muvuduko wo hejuru. Ikintu ca mbere ni kudakoresha amafaranga yose urose. Burya ikosa rya mbere rikomeye nuko abantu benshi bakora ibi bintu baza kuronka amafaranga bakahita bayakoreshereza rimwe, ariko abakire bobo nuko batabigira uko, ahubwo abakire nuko bakurikiza iri tegeko, kandi itegeko ryoroshe nawe ushobora kuba worikoresha. Rero abakire nuko kugira bakoresha amafaranga babanza kwishura imbere yuko bakora ikindi kintu cose. Rero abakire mu gihe babonye amafaranga nuko babanza gufata amafaranga bakabanza bakayagaburamwo imice itatu. Umuce wa mbere nuko arose amafaranga abanza akayizigamira, igice ca kabiri naco nuko afata ya mafaranga yaronka akayashora mu bintu ashobora kubona yuko ivyo bintu vyoshobora kuba vyomuzanira ayandi mafaranga. Hanyuma igice ca gatatu arico ca nyuma nuko bahita bafata y'amafaranga yasigaye muri vya bintu, akaba ariyo bakoresha ibindi bintu biza. Mu gihe abakene bobo ahubwo bafata y'amafaranga barose bakabanza bakayakoresha ibyo bashaka, bakabona kuza kwizigamira mu nyuma, bakabona gufata y'amafaranga bakayashira mu bintu byoba byoshobora kubazanira undi musaruro bakayashiramwo mu nyuma. Mugabo ico no kubwira ni wafata amafaranga yawe warose ukabanza kuyakoresha vyankene, ukavuga ati uraza kwizigamira mu nyuma, nuko bizorangira ayo mafaranga yawe yose wayamaze, bikarangira utasevinze, bikarangira udafashe amafaranga yawe ngo yashore mu kintu coba co kuvyarira undi musaruro. Hari igihe bishika ukabona umenga urakorera amafaranga make, ndiko ndavuga yuko wokora ibintu vya saving ugashira amafaranga mu bindi bintu byoshobora kuba byo kuzana andi mafaranga, ariko ukabona umenga ni ibintu bitakoroheye bivanye nuko ubona umenga ukorera amafaranga make. Ariko ico no kubwira iri tegeko nuko rikora ku muntu wari we wese, nubwo woba ushobora kuba ukorera amafaranga make, nuko ushobora kugira saving kandi ugashobora gushora amafaranga yawe mu kintu ubona cyo ushobora kuzana andi mafaranga.
hari igihe ushobora kuba utabisobanukiwe, ariko namba utabisobanukiwe nuko wombwira nkazogukorera video woshobora gushiramo amafaranga make kandi nko hagati y'ibihumbi nka 30 na 50, kandi ugasanga amafaranga nyuma y'imyaka mike ugasanga amafaranga yakuzaniye umusaruro, ugasanga amafaranga yashoboye kuba yo kugira umuhegwe kandi wari wasizemo ari amafaranga make. Ariko nuko ivyo bintu namba utabisobanukiwe wovyandika ngaho hepfo muri commentaire. Reka tugende ku kintu ca kabiri ushobora gukora hama ugakira byihuse cyane. Ikintu ca kabiri ni ugushora amafaranga aho kuyarya gusa. Burya ikintu no kubwira nuko kuri iyi si hari abantu b'ubwoko bubiri gusa. Rero ubwoko bwa mbere ni ba abantu barya amafaranga. Ubwoko nabwo bwa kabiri ni abantu bafata amafaranga yabo bakayashira mu bintu babona yuko amafaranga yuko yoshobora kuba yobazanira ayandi. Ikintu rero womenya abakire bobo nuko batajya amafaranga yabo, ahubwo bafata ya mafaranga bakayashira mu kindi kintu babona yuko kiba coshobora kuzana ayandi mafaranga. Rero abakire nuko bafata ya mafaranga yabo bakayashira mu bintu bigiye bitandukanye, nk'akarero bashobora kuba boyashira mu budandaji, bakayashira mu bintu vyerekeranye n'amatungo ari nk'ivyororwa, bakayashira mu butaka, kugura amaparasera, kubaka amazu, canke bakayashira mu bindi bintu bashobora kuba babona vyobazanira inyungu nini cane ikomeye. Nico gituma uzohora ubona abakire bavuga ngo amafaranga akora amafaranga. Rero iki kintu nuko mwociga mukamenya gushora amafaranga aho gufata amafaranga yarose ngo yarye gusa. Nivyo byoshobora kuba byotuma ushika ku bukire byihuse, kuko mu gihe uzoba ufise inzira zirenga 3 zikuzanira amafaranga nuko amafaranga atazoteba kugwira, ariko mu gihe uzoba ufise inzira imwe ikuzanira amafaranga nuko kugira uzoshike ku bukire nuko ari ibintu bizogusaba imbaraga nyinshi cyane. Rero reka tugende ku kintu naco ca gatatu gituma ukira byihuse cyane. Ikintu ca gatatu ni kwiga ibintu vyerekeranye n'amafaranga. Burya ikintu gitangaje cyane nuko abantu bamara imyaka myinshi bari ku ishuri, ariko ukazosanga iyo myaka yose bamaze bari ku ishuri ntibegeze bigishwa ukuntu boshobora kumenya gucunga amafaranga yabo. Niyo mpamvu uzobona abantu benshi baronka amafaranga, ariko ukabona ya mafaranga yabo araheze atakintu ashoboye kuba yo bavyarira. Mu gihe abakire bobo uzosanga ari ba bantu bakora ibintu, ukazosanga ni ba bantu basoma ibitabo bakiga ibintu vyerekeranye n'ubudandaji, canke ugasanga bariga uburyo bwo gushora amafaranga. Rero mu gihe uzoba utanguye kwiga ibintu vyerekeranye n'amafaranga nuko uzobona ibintu abantu babona nk'ingorane utangire kubibonamwo yuko ari ibintu woshobora gushiramo amafaranga ukabonamwo ibintu vy'amahirwe. Reka rero mpagarare gato ngira ico nkubwira. Nimba woba uri kuraraba iyi video ukaba ushitse ngaha hagati, nuko bisobanura ko iyi video wamaze kuyikunda kandi ukaba uri umuntu ushaka kumenya ukuri ku bijanye n'amafaranga. Rero nuko wokora sabone ngaha kuri ukuri ku mafaranga, kuko ngaha niho tuzoza tugusangiza amabanga y'abakire, twongere tukubwire n'inyigisho zizogufasha gutera imbere, kandi twongere tukubwire n'ukuntu twongere tukubwire n'ibintu abantu benshi badashobora kukubwira ku bijanye n'ukuri ku mafaranga. Rero nimba ushaka ibiganiro bizogufasha guhindura ubuzima bwawe, nuko ukora sabone ngaha kuri ukuri ku mafaranga. None reka rero tugende n'ibindi bintu bitatu bisigaye. Rero ikintu naco ca kane kizotuma ubukire bwawe bwiruka ku muvuduko wo hejuru, ni mu gihe uzoba ufise discipline ku mafaranga.
burya ikintu womenya abantu bose ubona bakenye si uko badafise amafaranga, ahubwo ni uko badafise disipurine, kumenya gukontora amafaranga yabo. Uzosanga ari abantu baronka amafaranga bagaca bayakoresha uku, ukazosanga bayakoresheje mu bintu bidafise akamaro, canke bakayakoresha mu bintu vyo kwerekana ubukire ku bandi bantu, canke ugasanga bafashe ibintu bidabafasha gutera imbere mu buzima bwabo. Ariko abakire bo ni abantu bazi gukoresha amafaranga yabo, bakayafata amafaranga bakashira mu kintu babona yuko kizoshobora kuba kizobavyarira umusaruro mu kintu mu gihe kirekire. Rero mu gihe uzoba uri wa muntu utangiye gufata ingingo nziza ku mafaranga yawe, nuko n'ubuzima bwawe buzoshobora guhinduka. Ico no kubwira, namba uri wa muntu ufata amafaranga ukayagira ko discipline, ukamenya amafaranga yawe ikintu ushobora kuyashiramo, ukamenya ukuntu ushobora kuyasevinga n'ukuntu ushobora kuyagera, mu by'ukuri iterambere ryawe rizoza ryiruka ku muvuduko wo hejuru. Burya nubwo uzoba ufise utuntu duke, mu gihe uzoba ufise discipline uzokwiga kumenya ukuntu utwo tuntu ushobora kudukiza kugira ngo dushobore kuba two kuvyarira umusaruro munini kandi ukomeye cane. Rero mwige kugira discipline ku mafaranga yanyu. Reka tugende ku kintu ca gatandatu, arico ca nyuma, ari naco twoca dusozerezako, gituma iterambere ryawe ryiruka ku muvuduko wo hejuru, ugasanga ugeze ku bukire mu gihe gito kandi bitakugoye. Rero ikintu ca gatandatu ni uguhindura uburyo wiyumvira. Iki kintu numva arico kintu numva mbere gikomeye kuruta ibindi byose. Nimba uri wa muntu wizera ko ubutunzi butari ubwawe, ukizera ko amahirwe ari abandi bantu, canke ukizera ko utazokwigera ukira, nuko bizorangira nyene bigenze nkuko wavyiyumviriye. Burya ikintu wiyumviriye niko uko iciyumviriye niko kiba. Rero unyamba ushaka gutera imbere, nuko wo kwiyumvira yuko ibintu ugiyemo, ukabona yuko ivyo bintu yuko bizoshoboka, ukavyumvira muri position positive ahubwo kubyumvira muri position negative, kuko nibyo byoshobora kuba byo kugurira umusaruro. Niwa burya ikintu no kubwira, nta rugendo na rumwe uzoshobora kugenda utabanje kurutekereza. Rero kugira ushike ku bukire nuko uzobanza guhindura ibyumviro, ukiyumvira yuko ikintu ugiyemo, ukabanza ukabona yuko kizoshoboka, kandi ukavuga ati iki kintu canka cakunda jewe ndabona yuko kizoshoboka, ukabanza ukaraba yuko ukavuga ati ikintu case ndabona yuko bizoba birangiye, ukagikora witanze n'imbaraga zawe zose. Rero niba uri umuntu wiyumvira ibintu muri position negative, nuko ubwonko bwawe butazokwigera bwiyumvira ukuntu woshika kwiterambere. Ariko abakire niba abantu batandukanye n'abakene, ahubwo amukire mu kwiyumvira ikintu aciyumvira muri position positive, akiyumvira yuko ico kintu gishoboka, akabona akavuga ati ikintu byanka byakunda nuko kizoshobora gushoboka, nubwo kizontwara igihe kingana gute nzogikora kandi mpaka gikunze. Rero mu gihe uzoba ari wa muntu uhinduye uko wiyumvira, ugatangira kubona ibintu nkuko ubona byoshoboka, nuko mu gihe uzoba wahinduye ivyumvira, ahubwo uzotangira kubona amahirwe mu gihe abandi bo babona ico kintu bakibona ari ingorane, mugo ukakibonamwo amahirwe. Rero nizere yuko wamaze kumva ibi bintu bitandatu nakubwiye bituma ukira byihuse cane. Ariko ico no kubwira, kubyumva ntabwo bihagije cane, ahubwo no kubyumva hama ugatangira kubisanisha n'ubuzima bwawe. Ikintu ca mbere twabonye yuko ari kudakoresha amafaranga yose. Ikintu naco ca kabiri twabonye yuko ari gushora amafaranga. Ikintu naco ca gatatu twabonye yuko ari kwiga ivyerekeranye n'amafaranga. Ikintu naco ca kane twabonye yuko ari kugira discipline. Ikintu naco ca gatanu twaciye tubona yuko ari kugira amakosa menshi y'amafaranga. Ikintu naco ca gatandatu arico ca nyuma twaciye tubona yuko ari uguhindura uburyo biyumvira. Ariko nkuko nabimejeje kukubwira, mu by'ukuri ibi bintu kubimenya ntabwo bihagije.
ikintu kizoshobora guhindura ubuzima bwawe ni gufata ibi bintu ukabishira mu ngiro kuva uyu munsi. Nimba ushaka kwiga ibintu vyerekeranye n'amafaranga canke bijanye no kwiteza imbere, nuko wokora sabone ngaha kuri channel yacu kuri ku mafaranga, kandi ugakanda na like, kuko mu gihe ukoze sabone bituma uba uwa mbere mu kuronka notification mu gihe dusize video kuri YouTube yo hita ifata ya video igahita ibikurungikira, igahita ubona notification. Kandi ikindi kintu nokubwira namba uba wumva iyi video yoba yakwigishije, nuko wokwandika muri commentaire ukandika ati mbega n'igiki muri ibi bintu wumva bitandatu coba cagukoze ku mutima, wowe uvuga ati ugiye gutangira gukora uwo munsi, ukacandika muri commentaire. Hama iyi video ndumva twoyirangiriza ngaha, tukaba tudosubira kubonana mu kindi kiganiro ngaha kuri ku mafaranga. Ciao ciao.